nagenda abona muri ico kinyamakuru harimo ukuntu abana batangura amashuri batanguye ishure, ndabona ukuntu abana babigeme batwara inda, ndabona abana biga bafise ubumuga bigana n'abadafise ubumuga bashobora gufashanya. Byaranyigishije ko twigana n'umwana afise ubumuga ntomwinuba, ntoza ndamufasha muri bimwe akenera, kubera umwana afise ubumuga biragoye ko ibintu byose abishikira ku mwanya, ariko ndi hafi yiwe no bimwegereza nkaza ndamwereka neza yuko ubumuga bwiwe buzohera. Icanyoheye muri kinyamakuru imbere nuko abo bana b'ibimuga abari bakabigisha batabiruka je batabinuba, barabiyegereza kugira ntibabone kumengo nibicibwa muri bo. Uko umwana w'ikimuga canke afise ingorane kanaka umwinuvye ucumengo wamutaye, ucumengo wamuhevye. Ego kuri jewe vyarahinduye ubuzima bwanje, kuko muri jewe narumva yuko nk'umwana w'ikimuga duhuye ahantu kanaka umengo no mucakure, umengo nanje no camfatwa n'ubwo bumuga. Mugabo ubu ndiyumva ko niniga amashuri nkayaheza umwana w'ikimuga nzomwiyegereza kugira ndamufashe ashobore guca mu nzira imeze neza. Narasomye ibifatiye ku mabi afatiye ku gitsina, ndabona yuko hariho abigeme banka gukora ibingo ngo nuko ari by'abahungu, canke abahungu banka gukora ibingo nuko ari by'abakobwa. Ni kuvuga natahuye neza yuko umuhungu ashobora gukora ibyo umwigeme akora. Nk'ubu dufate nk'akarorero nko gukubura imbuga, canke ngo koza amasahani, guteka, ibyo byose ngaha mu Burundi babyitirira ngo ni ukuvuga ngo ni bikora abakobwa, ariko nasanze atari byabwo n'abahungu bashobora kubikora. Jewe ibwa mbere na mbere nari umuntu sinashaka kuvugana n'abandi, naguma uhajenye n'umenga sinzi ukuntu bimeze. Jewe nta kintu cyanyohera muri make, ariko maze gusoma iki kinyamakuru imbere kikanyereka ibintu mu mashuri ukuntu bimeze, kiranyereka yuko duba dukwiye gukunda n'abandi banyeshuri ndetse tukagiranira n'ubumwe, tugasangira hamwe ivyigwa. Cyaranezereye cyane kandi cyarampimbaye. Ico ndyohera abandika ibinyamakuru imbere bo kwandikamo ibintu vyotuma abanyeshure kisitu kubigeme badatwara inda zitifuzo. Abandika mu kinyamakuru imbere no basaba yuko bogwiza ibi bitabo vyaje imbere kugira baje besansibiliza ku mashuri amwe ashobora gushikako, bakaza barabibaha babisoma kugira baza baritahura, kuko nabonyemo ko hari parti y'Igifaransa ni parti y'Ikirundi. Twabafasha n'ubundi kubatera intege kugwiza ibitabo no kugwiza ibindi bintu kugira baze bavyandika. Mama ari ikintu babonye kanaka bakacandika muri kinyamakuru imbere kugira kize gifashe abandi bana mu buzima busanzwe.